bapfasoni rwaruka bagenzi mwese umwe wese ku cubahiro ciwe yahawe n'Imana mwitavye urubanza shengero mukoraniye muri ikibanza kidasanzwe nimugira amahoro ashingiye ku kuri ku butungane no kubabarana. Imbere yo kuvuga gushikiriza ijambo nyamukuru ry'uyu munsi nagomba kwizina yishirahamwe ase Jenoside Cirimoso gushimira bimwe bivuye ku mutima abantu bose ku rugero umwe wese afise, abantu bose baterereye kugira ngo uru rubanza turumare umwe wese ahageza. Harabashigikiye abateguye uru rubanza, bamwe barashoboye kuronka intererano y'amafaranga y'uburyo, arabandi baratanze amaboko yabo, eka intererano z'ubwoko bwose. Tubanje kubashimira cane cane nk'abaterereye kugira ngo iki kibanza kidasanzwe kiriko kimera nk'igisiba bagisibure, kuko si kibanza gisanzwe. Turabashimiye rwose bimwe bivuye ku mutima. Hanyuma rero shengero mukoraniye ngaha uno munsi uri hejuru, twazindukanywe n'urubanza rwo kwibuka no kunamira abanyeshuri b'abatutsi bari barerewe muri lycée y'Ikibimba bakagandagurwa ku itegeko ry'umuyobozi w'iryo shure nyene, bahohorwa ubwoko bwabo. Twibuka n'abandi banyagihugu bo muri iyi micungararo batswe ubuzima kubera iyo mvo nyene. Twaje kwibuka no kunamira n'abandi barundi bishwe mu nyamaswa kuko bari barahakanye bakavuma bakamirira kure umugambi mubi w'ihonyabwoko. Iryo bara ryaguye kuva kuwa 21 Gitugutu ukwezi kw'icumi 1993. Uno munsi haraheze imyaka 25 abo bana bagandaguwe n'abari bajejwe n'abavyeyi na leta kubarera no kubakingira. Ikibabaje rero nuko ahanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ivyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanavyaha agenga iki gihugu twasangijwe n'Imana, tutibagiye n'amategeko mpanavyaha mpuzamakungu. Twebwe nitwazanywe ngaha no kubiba urwanko mu bacise kw'icumu no mu miryango y'ababuriye ababo ngaha kwibubu mu Kibimba canke mu yindi mihingo myinshi y'u Burundi. Ntitwazanywe no kubararika ngo bicire urubanza canke ngo bihore ababacumuyeko, bagacumura ku Mana no ku muryango wagutse w'abantu ukwiragiye kw'isi yose iyivi kagera. Ahubwo twazanywe ngaha n'urubanza rwo gufata mu mugongo no kuremesha abacise kw'icumu ry'ihonyabwoko. Twaje kuremesha n'imiryango y'ababuriye ababo ngaha kwibubu no mu zindi ntara z'u Burundi. Turasubiye kubabwira tuti
nimyugumye umutima munda kuko basokuru na basokuruza barayamaze bati imanga ntimarira imana. Turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri, ubutungane mpanavyaha mpuzamakungu. Kanatsinda mu vy'ukuri ubutungane nibwo bwuzuriza bukanywanisha abantu, cane cane iyo ibara ryaguye amaraso agaseseka. Twebwe muri ase Jenoside Cirimoso ntitwigeze twemera ibi biharawe byo guca urubanza rw'ikivunga ngo abahutu bose baramenje, ngo abatutsi bose baramenje, ngo abarundi twese twaramenje. Ikindi gikenewe ni umutekano mu gihugu cacu iyo kiva kikagera, duhereye cane cane kuba amaze imyaka n'iyindi mu buhungiro, kubera ko ababatesheje izabo batigeze bakurikiranwa ngo bahanwe n'inzego z'ubutunganye. Mwishirahamwe ryacu ase Jenoside Cirimoso tubona kandi kwabo bantu bamaze imyaka mu buhungiro batocurwa iwabo iyo bavuye ku nguvu, hatubahirijwe amategeko n'amasezerano mpuzamakungu akingira umutekano w'impunzi iziri inyuma y'igihugu canke iziri hagati mu gihugu. Turangije dusubira kuremesha abo bose bababaye ku mubiri n'abatuntuye ku mutima, kumwe namwe shengero mukoraniye ngaha, tuti mpore bavukanyi, ntimwihebure, mugira amahoro n'ubutungane mu Burundi buzira karanda kihonyabwoko.